Ndabaramukije inshuti banywanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ducisha ngaha kuri no mbonesha kure Isi TV, imbonesha kure yanyu kandi yacu imwe rudende ibageza ko amakuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye tubatohoreza mu bisata bitandukanye. Kengurukiye umwe wese utwumviriza hari ngaha mu Burundi, abatwumviriza bari mu bihugu bibanyi n'u Burundi, mu biyaga binini, abatwumviriza bari mu makungu ya kure mu bindi bihugu bya Afurika, ntibagiye guha kaze abatwumviriza bari mu makungu ya kure ku migabane itandukanye. Abapolisi baraye bishe umunyagihugu, abandi banyagihugu biyamiriza ubwo bwicanyi. Umuntu umwe niwe yaraye yitavye Imana inyuma yo kuraswa n'abapolisi mu Ruziba, komine Mugera, intara ya Bujumbura, mu kajagari k'abapolisi ko gufata abanyagihugu bakoresha amapikipiki. Uwo yaraye yitavye Imana yitwa Nkurunziza Etienne, yaba aho nyene mu Ruziba hafi y'isoko. Intandaro ya vyose mw'ijoro ry'ejo haheze igihe c'isaha 2 niho abapolisi baho mu Ruziba batangura gufata amapikipiki bahagaze neza hafi y'isoko yaho mu Ruziba, aho bafata ipikipiki yose babonye irenganye bagiriza abamotari ko bariko barakora mw'ijoro amasaha yarenze. Mu nyuma abamotari baranse ko amapikipiki yabo afatwa n'abo bapolisi, baca babwira abapolisi ko n'ayafashwe bayasubizwa. Ni naho haciye hatangura zuguruzuguru hagati y'abo bapolisi n'abamotari. Abanyagihugu begereye aho kw'isoko rya Ruziba baciye baza hari benshi gushigikira abo bamotari mu kuvuga ko isaha 2 atari mw'ijoro cane ku buryo bobuza uwuriko akora canke yitahira. Aho induru yaciye iba nyinshi kuko abanyagihugu barahiye bararengwa ko amapikipiki yamaze gufatwa ataho aja. Abapolisi nabo baciye batangura kurasa abanyagihugu, nabo mw'ishavu ryinshi baca batora amabuye batangura gutera abapolisi. Muri iyo mvururu amasoro yaciye afata uwo munyagihugu Nkurunziza Etienne kw'izosi, aca agirwa ko acikana inyuma yo kuvirirana amaraso menshi. Nayo abapolisi 2 barakomeretse ku maboko bafashwe n'amabuye yariko aterwa n'abanyagihugu. Abo bapolisi 2 bakomeretse ku ntoki mu bariko bateza akajagari ni Suriyetona Irakoze Bonfils afise matricule COP 432 na Rukemampunzi Epitase afise matricule APN 26,130. Abanyagihugu bagiriza abo bapolisi ko bamaze kubona Etienne hariko haravirirana, baciye bamushira imbugita mu ntoki bari bafise kugira bamwagirize ko yashaka kubacumita. Tumenyeshe ko muri ako kanya abapolisi baciye baguma barasa abanyagihugu barashwiragira. Abamotari bashika 8 baciye bahagarikwa batwarwa gupfungwa n'abo bapolisi. Urwo rupfu rwaraye rubaye cane, abanyagihugu bababajwe n'ukuntu abo bapolisi bama bigenza ku bamotari kugira batoze amafaranga y'ibiturire, kuko isaha 2 buba butarira ku buryo ukiri mu nzira bomubuza no gutaha. Basaba ko bagenzi babo bafashwe barekurwa, nayo abapolisi bishe uwo munyagihugu bagahanwa. Abo twayaze bagira bati twebwe ejo hahise twahagurukiye rimwe kugira twiyamirize iyo ngeso y'abapolisi yo kwama bateza akajagari mu gufata amamoto. Misi yose bama bafata amamoto kugira bayarekure bahawe ibiturire. Ntawuzi ko ari inzara bafise kuko ivyo bakora biteye isoni. Biragoye gutahura ukuntu umunyagihugu aba ariko yiyungunganya canke yiyunguruza, ariko isaha 2 zagera agaca afatwa ngo ni mw'ijoro mu gihugu kitarimwo intambara. Ibintu dusaba ko vyohagarara kuko abo bapolisi
nibo bateza umutekano muke, nibarekure abafashwe ahubwo abishe uno munyagihugu bahanwe. Muri make abanyagihugu biyamiriza iyo ngeso n'akajagari k'abo bapolisi bama bigenza ku banyagihugu. Turahojeje umuryango wabuze, Imana yakire uwo muhisi Nkurunziza Etienne. Nayo mu yandi makuru, umwe mu bahoze bakorana n'iperereza yarahunze. Amarira ni menshi mu banyagihugu yasahuye utwabo. Uwo ni Saidi Habarugira, yahoze akorana n'iperereza, abo bita aba informateri. Yari amaze igihe kinini yiba abanyagihugu, yongera abapfungisha. Gushika ubu biremezwa ko yamaze guhunga igihugu. Uwo yari asanzwe aba mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza mu Gasenyi hafi ya Gare du Nord. None yoba yahunze kubera iki? Uwo Saidi Habarurema yaranzwe n'ububegeto bwo kunyaga abanyagihugu akoresheje urwenge. Kenshi yabesha abanyagihugu ko yobafasha kuburana imanza z'amatongo, bakamuha amafaranga akikubitira kuw'inyuma. Iyo bishitse naho n'agatsinda iryo tongo yaca aribanyaga, akagirwa ko araridandaza. Kubera ivyo wewe yita ubudahangarwa yakura mw'iperereza, bene kumuha amafaranga canke bene kunyarwa itongo vyarangira badatunganirijwe. Ikindi muri bikuru byaranze cane Saidi Habarurema ni kwiba amafaranga y'abantu. Mu kubikora kenshi yabikorana n'akarwi kiwe k'abasuma yari yarashinze, aho baraba umuntu azwi ko afise amafaranga menshi bakamutera umutego, bikarangira bamwambuye ayo mafaranga yiwe. Ifungwa rya Saidi Habarugira no guhunga kwiwe, tubanze tumenyeshe ko Saidi Habarugira akoresha akarwi kiwe k'abasuma bahora bagisibije mu kwiba imodoka z'abanyagihugu, cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Mu minsi iheze Saidi yaheruka kwiba imodoka, ariko yaciye afatwa aho yari apfunzwe mu gasho ka Peji Jabe. Mu nyuma dosiye yiwe yagiye muri parike Ntahangwa, ica isubira ija muri Cour d'appel, aho baciye bafata ingingo yo gufata imodoka yiwe. Ariko icatangaje nuko Saidi yaciye arekurwa. Amaze kurekurwa niho yaciye hagirwa ko ahunga igihugu, nk'uko vyemezwa n'amakuru dufise, ariko ntiharashobora kumenyekana igihugu nyezina yahungiyemwo. Gushika ubu ntawuzi neza igihugu uwo yahoze akoreraho iperereza yoba yahungiyemwo. Ikibabaje nuko abanyagihugu bose bari bamaze kumwitwarira, no munsi bari mu marira batagira uwo bari buyahe, kubera uko kuntu yarekuwe agaca ahunga. Mu yandi makuru, amarira y'abadandaza muri zone Musaga barasaba ko amabi y'imbonerakure ibatoteza yohagarikwa. Abadandaza muri zone Musaga, komine Mugere, intara ya Bujumbura, bari mu marira adasanzwe biturutse ku mbonerakure yitwa Regisi yafashe ingendo yo kubasahura amafaranga yitwaje ko ikorana n'iperereza. Abo badandaza bagizwe ahanini n'abacuruza ibinyobwa bya Burarudi, isukari bene isima, nk'uko babishikiriza. Iyo mbonerakure Regisi ifise ingendo yo kubigenza ko buri gihe, ikabategeka amafaranga bategerezwa kuyiha. Uwutarishe naho akabwirwa ko haca hibonera ko iyo mbonerakure kandi ikora ivyo yitwaje ko hari umukozi w'iperereza, ahandi naho akagira ku modoka y'umukoroneri mu gipolisi yitwa Josiasi, nawe bivugwa ko hakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Abo badandaza bashikiriza ko batagira ayo bacira n'ayo bamira, kuko ivyo gusahurwa ayo mafaranga vyabaye nk'umugenzo, bakabura naho bari bwiture kuko baca baterwa ubwoba n'iyo mbonerakure.
abo twayaze bagira bati turasavye mudushikanire ijwi kure turabe ko ubusuma turiko turakorerwa n'imbonerakure Regis bwohagarara kuko turiko dusahurwa izuba riva. Iyo mbonerakure hari igihe iza ikatubwira ko uyiha amafaranga ibihumbi 300, hari n'abarihishwa ibihumbi 500 n'ayarenga. Ntidutahura impamvu dutozwa ayo mafaranga mu gihe tuba twahejeje kuriha ibikenewe byose muri komine na OBR. Muri rusangi abo badandaza basaba ko abajejwe intwaro canke abakurira iyo mbonerakure aho ku Musaga bobakurako iyo mbonerakure Regis kuko iriko irabasahura udufaranga babiriye icuya. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura byose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone, nawe utarafyondako fyondako ubunyene kugira ngo inkuru kumwe n'ibiganiro tugutegurira bije biragushikirako ku gihe kandi mu ba mbere.